nari nawe bamenyesheje yuko muri kino kiganiro tuza kuba dufise umutumire none turi kumwe n'umushitsi reka tumuhe ikaze aturamutse atwidondora. Wow, ndishimye cyane nitwa Clovis Light ndi muririmbyi Himbazimana nsengera mu ishengo rya Minerva mu Kinama no musi nateyiteka na Heritage kuba ndi hano Imana ibahezagire cyane. Amen. N'umunezero udasanzwe kukwakira. Yego natwe turanezerewe cyane kuba turi hano. Murakoze. Yego. Kandi tukwakiriye uri mu myiteguro ishushe. Nivyoroshe cyane. Nivyoroshe cyane turi mu myiteguro ikomeye cyane. Kuvyeke itera murumva ko nsigaje iminsi kugira ngo dushikirize igikorwa uko Imana yakiduhaye cyangwa ko yatweretse imbono y'ico gikorwa. Rero muri iyi misi ya nyuma nyene uraduza ibiganza ukabwira ati nyene gikorwa ingo ukijana uko ukibona uko ugomba kugira ngo uyo munsi abantu baronke ikintu gishasha. Yego. Ni gikorwa mwani isizina ubuzima concept. Ubuzima concept. Kubera iki ubuzima concept? Ubuzima ni indirimbo nagize. Iyo ndirimbo nayikompoje mu gitondo yari dimanche nkomaje gusenga. Buryo vyuko kurumviriza indirimbo kurasenga canumva amajambo ko utanga ubuzima ari Imana yonyene muri iyi si yose ko atahandi uronka amahoro atari mu Mana yonyene. Rero ncanumva iyo ndirimbo iguma insubiramo. Rero igihe cyose ugomba kugira evenema iyo byinshi usenga rero Imana iragwa orientation y'ingene ushobora guhamagara ikintu, ingene ushobora kucita izina, ingene ushobora kuyamagana. Numva ko Imana igumimbwira ati yamagara ubuzima. Cyane mvuga ati none ubuzima ni wabimbaza novuga ubuzima ni iki? Ubuzima ni iki? Ndavuga ati yego Imana itanga kunyereka aho yansanze aho yankuye ndabona ko ari ubuzima butandukanye. Rero ibintu nako navuga bwa mbere tukigihaga natanguye byari indugi heze ndiko ndasenga mama yaransubije anyibutsa uko natanguye ntanguye ndiko ndaririmba de kuva 2009 je naso indirimbo tukije hajya kuri beach hari ikibuye sinzi ko abantu bahazi kera hajya asiki hagenda abantu ba mariage kuririmbira kera hari monima y'ikibuye kera cyane muri 2009 ico kibuye abantu baracifotoreza nico twagirira kwa ama clip. Rero hajya ndafite clip kera cyane muri 2009 mejije bambye ati izi clip za imyaka 15 zatakariye mu mashini yahiye ugasigaye ndi mbimwe mu ndimbo zari zirenga 10. Ndavuga ati bimeze gute ariko naguma nisanga ngoma mbandanya malgré que ngoma mpura nibibazo ariko mwisanga ngoma mbandanya. Rero muri indi mwe yaransubije aranyibutsa turaze ko 2009 wari ufise clip. Rero nwati kubera iki ngoma nongezo nguvu zo kubandanya malgré duhura n'ibisitaza byinshi tugahura n'ibintu bidusubiza inyuma mu buzima ko dugwanya n'ibintu byinshi twega baririmbyi tugwanya n'ibintu by'umwuka tukagwana n'ibintu by'umubiri navyo n'ibiraza kugira ngo bidusubize inyuma ariko asanga uguma uri ubandanya. Rero byose ndabishimiye Imana ko ubuzima rero narabubonye bwaratenze n'ukuri ndiko ndabubona bwaratangwe burantembamo butemba muri famille yanje. Rero kuwa Mungu le 17 ruzotemba no mu bantu bazwa bari muri cyo kibanza. Yego. Si concert gusa ahubwo hariho na projet ushaka kugaragaza. Yego nzande ko ndagira lancement officiel ya album ubuzima ko ni album yanje ya kabiri. Nova iyo ya mbere ya mbere yarabaye narayibandanje ndayikora ndayigira na promo zirasohora indirimbo ndafise n'ama clip zarakunda guca kuri RTNB. Rero inindi ya kabiri rero ndiko ndagira yitwa ubuzima concept nzogira lancement officiel yi album en plus nzogira live recording muri ico gikorwa nyene turi kumwe n'abantu benshi ngaho. Yego kubona abaririmbyi batari bake bari kuri affiche. Yego ni wo twibutsa abaririmbyi muzo muri kumwe muri concert. Muri iyo concert zo turi kumwe na famille Masezerano hamwe na Fofo madame wifi turi kumwe turi kumwe na Emile Israel tuza turi kumwe na Costa Cote tuza turi kumwe na Edin Diana tuza turi kumwe na Sifa Voice ngira murayisi. Wow murongozi wabo abo nibo baririmbyi ba turi kumwe nabo n'abandi bazaje kunshigikira bavuye mu ishengero rya Minerva mu Kinama korale yacu nkuru yahaji wacu amwe na korale zova muri Minerva mu Kamenge abo bose bumva ko bakwiye kuza kunshigikira kuri iyo munsi.
abatari bake bo muri Together as One. aho rero ni full aho rero bazoba ari benshi barinzi benshi batandukanye twarabatumiye twarondeye umwanya mwinshi wo gutanga ama invitation malgré que ariyo benshi twavuganye Pasteur Lopez twaravuganye mu gitondo niyo yanyandikiye ambwira ko iyo tariki azoba kiri mu Rwanda ariko bishobotse ko azoba yashitse ashobora gushika naragiyageje gutanga ubutumire ku barinzi batandukanye Samuel Lopez bande benshi turi kumwe kame muri taho naragerageje gutanga ubutumire ko ubona ko turakorera mu bumwe kandi benshi bazo ikintu cyo kwishimira cyane uka nko muri concert ya Armel hari nk'abarinzi barenga ijana kandi benshi bazwi muri iki gikorwa biba biryoshe kubona ko tumaze kugira muri niveau kuja gushigikira abantu kuko ico mu Burundi cyari kibuze tubuze ikintu cyo gushigikira ubundi uya ko araririmba reka ndamusunike ashike kurabwo dukeneye kumukwega asubire hasi ibyo rero byaratwaye umwanya munini kuko kugumukwega umuntu usubiza hasi uratakaza umwanya mwinshi ariko iyo umusunitse akagenda n'abari abandi bavasi bakagusunika ukaduga rero ndibaza ko kizoba ari gikorwa gikomeye cyane ndazi ko baririmbyi benshi twarondeye umwanya mwinshi memena n'umuvyeyi wacu mukuru Apotre Apollinaire naramurondeye twaravuganye yaranyemereye nuko tuzoba kuba turi kumwe kiretse afashe voyage y'igihuti kuko yari yambye ko muri aha hagati azoba afise voyage muri iyo ndwi nyene ikurikira ariko yaranyemereye ko tuzoba turi kumwe atafashe voyage rero ndazi ko ntankeka ndazi ko abarinzi bazobyitabira yego ngaruke kuri album yawe ubuzima mbega n'indirimbo zingana gute wotubwira ama titre yazo album mfise ni indirimbo shika 6 indirimbo ya mbere yitwa nyine ubuzima iyo ubuzima ni indirimbo ya mbere indirimbo ya kabiri yitwa Achia Bwana ni indirimbo y'Igiswahili indirimbo ya gatatu yitwa Iravuga ivuga ati ngo nahisi yose yo bimenya ko atayindi mana ngo ariko imana yacu iravuga ni indirimbo ifite amajambo aryoshye cyane ari indirimbo yitwa Ndatabagwa nawe nyine ifite amajambo aryoshye cyane yindi nayo indirimbo ya gatanu yitwa Izobikora ya indirimbo ya gatandatu nzokora ni indirimbo iri muri kantike ya Hokovu sawa na Kisima Safi ya ni indirimbo umugore wanje akunda cyane rero nzoyisohora muri zo ndirimbo zo ndiko ndadirimba kuko yo tuyiririmbye muhira kameme turaryoherwa yego nawe ni muririmbyi madame ni muririmbyi wo muri chorale kuri Eglise ayirimba kandi yaramfasha ibikorwa byinshi niwe management bikorwa kamenya ibikorwa ama invitation biki agakurikirana nk'ubu amatriko ubona ko mu giteramo zo afisa amatriko ariko aradukurikirana bashaka kugura triko ni 30 gusa si je ndabitwara kuri company ikora amatriko bakabikora iyo ufise triko yawe utanga 10,000 biri sivyo sibinyegezwa ufise 10,000 baragushira ko logo iyo triko y'ubuzima concert udafise amahera yo 10,000 uratanga 30,000 bakaguha na triko kandi amatriko meza original ushaka la cost ni 40,000 bumva ko ibintu byagiye birazimba kya twagira kuri 25,000 ubu nasanze byarazimbye ariko ukeneye triko kuri 30,000 ukeneye kunshigikira ziriho urarondera nimero yanje irahari kwandondera nyuma nkaguha ubijeje kugira ngo abigufashemo rero urumva ko madame nawe arabimfashamo cyane ni wabikurikirana benshi baca kuri je nyuma nkatanga nimero yiwe bagaca babandanya babikora kandi babikora neza cyane tunamushimire cyane niba ndamushimiye ari mani muhezagiri n'imbere yuko tukwakira muri studio twabonye ko yari yaguherekeje yego wateza kumerekeza kameme ni byiza yo mubana abone ibikorwa kurakora akabona no mu ruho bivamo niwe aba igishinga ntaye cyambere mu bantu akavuga ati nukuri bijya bikorwa bimeze uko rero iyo ubikoze ukabikora ubishira ku mugaragaro niyo mpamvu kenshi nkunda nuko iyo ndiko ndaririmba abana banje baba bari hajya kugira kuko twe twakuze papa wanje ni mu pasteur wa Minevam twakuze twatuma adukwega mu gusenga adukwega gukurikira Imana bijya rero ubu ndiko ndabona inyungu yavyo twarabona kumbe vyaramfashije ari ikintu cyamfashije urumva nanje ubu ndiko ndabikwegera mu bana banje ati turasenga ku nguvu
mwijoro bagomba kuryama ati tugeza gusenga bakemera bagasinzirira ku ntebe ariko tugasenga ubu niba ariko barabibona mbere byarambyariye ikintu no munsi ubuzima ndiko ndakubara byavuye hajya urumva amasengesho ni ikintu usenga ukabona ngo kiraheze me n'ikigintu kigenda kukwitanga imbere hariya kikakubera inyishu kikagutabara yego nibaza ko uravye ukuntu vyagukoreye vyagufashije ubona bihokomanda n'abandi bavyeyi bariko barakwikirana kino gihe yego vraiment no tumirana n'abavyeyi bogira iyo mutima wo kwigisha abana kukurikira Imana bakiri bato ko birira avuga ngo iyo uhaye indero cyangwa weretse umwana inzira y'agakiza ngo nazoyita nazobakoze niko bibira ivuga mu migani rero umaze kuyimyigisha ukamwereka inzira burya imugumamo ikajya gakiza kamugumamo kandi igihe cyo shashikana aravuga ati ibi sindavyemerewe ndashobora kubikoramo ibindi bindi kuko nigishije kiri mega no mbaye igihemu gikomeye je madame yari mu katolika turahura nsanga ari wa mu katolika convenki wa ndavuga ati baranyica ariko natangiye kubitahura gute nikubera kuva kivuka yabona agenda gutora kariterajya agenda hariya uko rero kuvuga agakiza naho kamwinje byafashe umwanya kubera ikiyandero yatoje akiri muto rero byasaba ko abavyeyi bakora dukurikirana bigisha abana babo basengane bajya abana babereka inzira bariko barakora nko kubona umumekanisi avyara umumekanisi byavyoroshe kubona umupapa ari umumekanisi avyara abana biwe bakaba mekanisi kuko arababwira ati bimeze uku bikabandanya bigenda neza yego Clovis ndagushimira kuba waciye muri kino kiganiro nukuri nanje ndashimiye Heritage ifata umugongo abaririmbyi bakadusunika badushikana kure kugira ngo natuge dushike mu bikowa tuko turakora rege igiteramo kizoba muri Minevam Kigobe itariki 17 uku kwezi nyene kwa 11 Minevam Kigobe ni goye ku macuniro ushitse ku macuniro juste ushobona pancarte ya Minevam Kigobe imbere ya macuniro ya biroroshe cyane na campus Kamenge cyangwa inyuma ya station yoko yitwa LHOC yo station umaze kuhashika ucubona pancarte ya Minevam ndagushimiye nanje ndabashimiye cyane merci beaucoup hanyuma reka dushimire cyane Clovis tumusezere dusigamwo indirimbo yiwe Upendo ndaza kugaruka ndangiza ikiganiro